turabahaye mwiriwe na mwebwe turi kumwe kusamirizi dukengurukira umukama atuduganye ku murambi we mweranda. Uyu munsi Ekleziya yazindutse ininahaza Imana iri mu kanyamuneza ku uyu munsi mukuru w'ihinduka ry'umukama, la transfiguration. Umukama ashuka abigishwa biwe ubuninahazwa bwiwe. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Petero. Bakunzi banje, erega hamwe twabamenyesha ububasha n'amaza y'umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, nuko twiboneye imbona nkubone inganji yiwe, nkako yahawe n'Imana se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti, uyu ni umwana wanje nyagukundwa, niwe ampimbara. Iryo jwi twararyumvise rivuye mu ijuru, hamwe twari kumwe nawe kuri wa musozi mweranda. Iri ni ijambo ry'Imana. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko mweranda. Nahazwa mukama. Yezu atora Petero, Yakobo na Yohani abajana bonyene ahiherereye ku musozi muremure, araheza arihindura babona, impuzu ziwe zirakayangana nk'umwerasi wahejeje, bimwe atamumeshi kw'isi yoshobora kweresha impuzu atyo. Hanyuma Eliya na Musa barababonekera baganira na Yezu. Buno rero Petero abwira Yezu ati, muhanyi, birahimbaye ko tubaha, ingo tugira insago zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya. Ntiyarakimenya ico akwiye kuvuga, kuko bari bacitse ivutu. Haza igicu kirabahwikira, muri nyagicu kandi hava ijwi riti, uyu ni umwana wanje nkunda cane, nimumwumve. Buno nyene baravye irya nino, nta wundi n'umwe babona hamwe nabo atari Yezu Musa. Bariko baramanuka wa musozi, Yezu arababuza kugira uwo babwira ico bari babonye umwana w'umuntu atamaze kuzuka mu bapfuye. Nabo bakora nk'uko ababwirije, ariko bakabazanya bonyene ivyo ari vyo kuzuka mu bapfuye. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Uku kwihindura k'umukama ku musozi wa Tabor, Ekleziya yarabigize umunsi mukuru, kuko yumvise ikintu gikomeye, Yezu ahishutse, abakunzi bo bamwemera bose. Ushima uwo mwanya wari umwanya ukomeye cyane, murumva yuko wanasigaye mu muzirikanyi w'abatumwa ba mbere, cyane cyane aba batatu nyene twumvise, umwe muri bo Petero mu gisomwa ca mbere avuga ukungene ico cababereye nk'ikimenyamenya kidahanagurika, cyasigaye nk'ikimangu mu bwenge bwabo no mu mutima wabo, yuko by'ukuri ivyo bamenyesha, ivyo bavuga, ivyo bashingira intahe, ko atari nk'ibintu by'ibitito canke ibintu vy'amamite, ibintu vyarementanijwe n'abantu. Kandi koko twese mu buzima birashobora gushika. Erega ba Petero mu gihe cabo, ntimwibaze ko
bari abantu benshi bakomeye rwose, nk'uko abakristo ari benshi nko ngaha iwacu usanga bakomeye, nibo benshi. Bari akantu busa, bivuga yuko ugiye kuraba ibintu bacamwo byoshoboye gushika bagakekeranya rwose, bakibaza bati ibi bintu bwa mbere abapagani badashaka kumva. Baraciye mu ruhamo rwinshi rukomeye, murazi ko baciye mu ruhamo rugoye rwose, bamwe bakabaca imitwe, abandi bakabakaranga mu mavuta, abandi bakabacana bakaka kugira ngo bakirize igisagara, abandi bakabarisha intambwe barinze gusonzesha iminsi ngahe. Ibintu biteye ubwoba ku buryo bohavuye bibaza bati ubwo ibyo turiko turabwira abantu si indoto. Petero akemeza abakristo ati naho muriko muraca mu bintu bigoye nk'ivyo ntimukekeranye. Ibi bintu twebwe haragize igihe turibonera yuko turiko turababwira ari umuntu yuzuye ubunenazwa bw'Imana. Bivuga yuko rero kubona ekleziya yarahumvise igikorwa gikomeye Imana yahishutse abemera, igaheza ikahashinga umunsi mukuru, ubwa mbere no kugira ngo idufashe kumva ukungene uwo dukurikira nubwo twoba turiko turaca mu bindi biduhaririza, ari iby'ubuzima canke ari bitwadukamwo, ari inyoshambi, ari amageragezwa, ntitwigere dukekeranya. Hariho umuntu twemeye twashingiye ku buzima bwacu, akaba ari Imana Kristo, ari we azodushikana muri ubwo buninahazwa. Abaye rero nkuza kuba arahonja gatonya abigishwa biwe, aba batatu na cane cane, ni nabo kandi azoheza agatwara muri wa mwanya azoba ariko arabira icuya c'amaraso, agomba aje kumarurwa abagabo, aje kutwitangira ku musaraba. Ikindi twakuramo c'inyigisho muri uyu munsi mukuru ni iki gishingiye rero kuri aya majambo y'Imana muri iki gisomwa cyane cyane c'inkuru nziza. Aha ngo hari haciye iminsi Yezu atanguye kubabwira ibijanye no gupfa kwiwe no kubabara kwiwe, akabona ntibavyumva, ntibanashaka no kuvyumva. Biranadushikira natwe ugasanga haro nk'amajambo y'Imana usanga umenga tudashaka kumva, nk'iyo uriguye kuri kurarisoma ukabona umenga uciye urizinga n'ingoga. Hari igihe Yezu atubwira nk'ibintu kumva umenga ntushaka, kuko ko kumbure hari ukungena umushaka nawe akaba afise uko agushaka. Ukazogwana intambara mukanigana ushika ukondotse ukumva uti reka ndamuhebere, kandi umuhebeye niho uronka amahoro, niho uruhuka. Hari n'igihe nawe agukora ku mutsi kumwe yabigirira Yakobo, ngo bararabanigana ijoro ryose, ugasanga mu buzima bwawe ukamenga ni intambara ugumunigana n'ukungene ashaka kwakira Imana uko igushaka. Ushika umunsi wemeye igakora kuri uyo mutsi wihagararako, ukaguma umenga ntushaka kwinjira mu buruhukiro iriko iragutegurira. Kwakira Imana uko ishaka ko tuyakira, wamusanga ubuzima bwacu bwose ari iyo ntambara. Wamusanga umenga Yezu ndamushaka uku, muri ibintu by'iwanje ndamushaka uku. Kumbure nawe agira ati ubwo ni wo nkundira nanje nkakubwira uko ndagushaka, ndakwinjize mu ishaka ryanje hamuruhuke. Umweranda Augustine wagira ati Mukama umutima wacu warawuremye wiremera, nico gituma utazopfa uruhutse utagushikiriye, utaruhukiye muri wewe. Yezu rero akaba yagira ntibashake kubyumva, ntibabyumve, kuko baracari muri bya bintu twese usanga bidushikira, tugakurikira Yezu umenga gusa n'ibintu urondera ko dushaka by'ubuzima bwacu. Uyu mu Yezu yoroshe, uyu mu Yezu wo kuri Facebook atanga amafaranga, atanga abagabo, atanga abagore, atanga ubukuru, atanga ukoroherwa,
aho uciye ibintu ukamenga ni imiryango iguma yugurura urenganye. Uyu Yezu aguma hariya muri subconscious yacu, uyu dukunze kuvuga ngo umusenze ngo imiryango iriyugurura. Abaza kubaresha mu madini yose bakababwira bati ni wazi wacu kagamburika imiryango iruguruka. Hari wabo nta miryango yugaye iriyo, ugasanga ari abantu benshi imiryango yugaye. Uyu mu Yezu niwe abatumwa ba mbere bari bakurikiye. Naco gituma kubera ko avuze ivyo gupfa batavyakira n'ivyizuka ntibashobora kuvyumva. Cyo gituma ngo baguma babazanya bati ivyo vyizuka byo nibiki. Kuko murabizi ko igihe aduze Yerusalemu barabona yuko uyu muntu akomeye agiye kugifata kitarenze kumuvuna, nk'abari hano ko bakunze kubivuga. Bace bacikiye bagabaga batangura kuvuga ninge n'umwe wese azofata ikibanza ciwe. Murumva ko harimo kumukurikira hakiri mw'ivyo. Ntihabuze n'uyu munsi abavuga ivy'Imana usanga umenga nivyo usanga umenga bituzamwo bukwi na bukwi bikadutanga imbere, ariko atari uko byari bibi muri vyo. Mugabo ugasanga ibica imbere ibihambaye bica bibipfukera, ugasanga ntiwinjira mu gihambaye. Yezu arashaka kutuninahaza, Yezu arashaka kudukuza, kandi Imana nta kindi dushakira no kutuninahaza, ariko kuvaho igicumuro cinjiriye mu buzima bw'abantu. Ininahazwa ry'umuntu rica ku musaraba. Umuntu ashaka ininahazwa rya vrai rica ku musaraba. Murazoraba abantu hano ku isi kenshi arashaka kuritarukirako atabanje kuryumva neza mu nzira y'umusaraba. Mu nyuma bikamukorora bikamusubiza hasi, akaza kugaruka kumviriza wa musaraba amaramara. Cyangwa ugasanga n'igihe abishikiriye ntiyumva ko ubwo buninahazwa ari iteka ryo gukorera abandi. Ico kintu kiracatugoye gose. Yezu akabereka yuko nica gihe Petero yaraheje kubivuga akagira turi umwana w'Imana nzima. Yezu akanamubwira ati ntushira agati mu ryinyo ngo ni ubitoye, ni Imana ibigushizemo. Acatangura kubabwira rero gupfa kwiwe, arabona ati wapi ntivyinjira. Kuko avuze kugupfa bacumenga buzuwemwo n'amaganya ntibanavyakire. Wewe twagukurikiye tuzi yuko natwebwe tuzohatorera koyokwe, none nawe ugomba kutubwira ko uzopfa hama bigahera gutyo. Niho rero aca batwara ku musozi kugira ngo nivyashika ntibize biba kivutu. Kuko uravye ukungene Yezu yapfuye, ukungene batahura impfube nizo nk'ubwo Yezu yapfuye, cyo kimwe nk'uko natwe tumenyereye kubiraba mbere tubitangayiramwo urukiza. Mwibaze umwana w'Imana nzima, Imana y'icubahiro cose, abamarayika bakubitira ibipfukamiro, akabambwa. Kandi uko kubambwa rwari urupfu rw'abamenja. Uretse kubambwa bisanzwe, akabambwa ari gusa, kandi akabambwa n'abantu yaremye. Yohuha rimwe bagaca bagwa ngaho, akavyemera. Kubera wewe, kubera jewe. Ubwo rupfu rwari rugoye gutabura ku batumwa. Ubumenga twebwe umenga ni ibintu vyoroshe kumva kuko twavyigishije umwanya muremure, ariko bikiba siko vyari bimeze. Kandi ni vyiza ko rimwe rimwe tugaruka tukavyibuka. Yezu yaraciye ahantu hakomeye kugira ngo uyu munsi nawe ube umwana mu nzu kwa data, kugira ngo akuronkere iteka ry'uko nawe Imana igira iti uri umwana wanje nkunda cane. Ivyo rero ntibavyumva. Yezu we arabizi, arazi programe y'Imana, arazi indinganizo y'Imana, ariko bikabagora agaca aja kubagerageza kubafasha, kubereka gatonya, akabahonja ati raba aho bizoshikana ni mu buninahazwa.
mugira nti rero twame tuvyibuka iyo natwe tumenye kwinjirana na Yezu muri ivyo nyene bigoye by'ubuzima bwacu, ivyo twumvamwo umusaraba wacu, tukamenya kuvyakira kumwe na Yezu Kristo ariko araca inzira y'ubuhigwe, kumwizigira. Ntuse nko kumenga uranka kwakira ubuzima bwawe, ukaguma wisiba, ukaguma wibaza uti Imana yarakwase, yarakurenganije. Akira ubuzima bwawe. Ego niko si ukuvuga yuko umenga Imana iryoherwa n'abantu bababara, oya, ariko muri ivyo bikubabaza, bikugora, kandi bitubabaza, bitugora, biri kune, biri gutanu, bishobora kuba ari biva kubera ibishika nawe utamenya igituma, ari bishobora kuva kubera ego no ku bigabitanyo vyawe, ku mafuti yawe hariho imisaraba idushikira kubera ubube gito bwacu. Ariko naho nyene niwamenya kwihweza Yezu, ukamenya kwiyakira mu Mukama, ugaheza ukamurondera, akaza arakudugana mu myanya beniyi, azoteba bicemwa inzira. None ugira ngo kijya gisuma coco ni cari ku musaraba? Hariho umusaraba w'umweranda Yezu, ariko twebwe imisaraba yacu si yaberanda, ni nk'iyi kijya gisuma cyarahindukiye kirihweza Yezu. Aho nyene muri ivyo cariko kirabona abariho Yezu akibwirira ati turaba kumwe mu paradizo. Kumenya kwakira inzira y'Umukama, kwiyakira, niko tukarondera igisumirije, ariko utamenga turiko turaharirana Imana, turiko turakira icyo Imana ishaka kudushikanako. Kenshi biratugora, ugaca usanga umenga tugomba guca inzira zacu, ariko tumenye kwihweza Yezu, azodushikana mu buninahazwa bwiwe nitwamukundira. Ikindi cya kabiri, ngo ngaha bariko barasenga, abandi banditse baratubwira neza yuko Yezu ngo yariko igiye ahinduka akaka ku buninahazwa, nabo nyene badashobora gusigura, ngo bariko barasenga arahinduka. Ingene Yezu abatwaye mu gisabisho cyo kubahisha ku buninahazwa bwiwe, akabanezereza umwanya muto, kandi muri ico gisabisho akabereka yuko atari bonyene, baba bari kumwe n'abandi bakunzi b'Imana bamaze gutambuka badutanze imbere. Ngo araganiriye na Musa na Eliya, bavukanye ba protestanti, tuba turi kumwe ku nsamirizi. Mutigera mutahura igituma twebwe twambaza beranda, bwira muti barapfuye byaraheze. Oya, turi kumwe nabo nk'ubu ngaha kuri altari niho bari. Sabapfuye nk'uko umenga na kaburungu kanyuma. Yezu akanabibwira abasadusayo. Hari abaprotestani ubona ko baharira cyane ku bintu by'aberanda, kuri Bikira Mariya nk'abasadusayo. Yezu akababwira ati mwibuke ko igihe Imana yivuga, yiyise ko ari Imana ya Iburahimu, Izahaki na Yakobo, ntiyitiriye abantu bapfuye impfu ziraho, yiyitiriye abazima kuko ni bazima muri yo. Musa na Eliya haciye ibinjana n'ibindi barapfuye, ariko ngaba bariko baganira na Yezu. Nta mukunzi w'Imana apfa. Menga nk'uko nyene n'abigishwa bagendera hafi ya Yezu ntibumva neza ubuninahazwa baba barimwo, bari mu gisabisho. Yaba mwari muzi ubuninahazwa mu vyagiyemo, ntabyo mushobora kubona. Kumburereka Imana ibitwime, kuko dusurutse aho hanze hariho abatodukira. Hari abatodukira. Kuba utwikiriwe igicu kigaragaza presence y'Imana, la Shekina, kikatwururukirako. Cyo gituma hari igihe bitangaza ukabona umuntu avuye gusenga, mukabona umenga ego ntiyumvise ko yashitse aho hantu. Birashobora gushoboka ugasanga turasenga ntidushike aho hantu, twumva ko dusosewe, tunezerewe, tureruwe mu buninahazwa bw'Umukama. Mbere ukamenya igisabisho cyacu n'umuruho ntikiduga,
mbere wava gusenga ugasumira aho hanze ibyago birakunyereye bikakwirundako, mbe ubwo mvuye gusenga Imana yumva yishura igifise ikiganza ku buzima bwanje. Ukumva mbere rimwe rimwe umenga ibisabisho n'ibiduga, ukumva urambiwe, ukumva ufashwe n'ubunebwe, ugahakwa no kubita. Hari n'abashika bakabita kubera yuko usanga tugisenga ibisabisho by'ukwiyumva. Twebwe ntiturasenga ibisabisho, ntituraduga ku rugero rw'aho dushikira igisabisho cyo kwiyuheza uri ntazo bw'Imana. Igisabisho cacu kikadukura kuri twebwe kikerekera ku Mana, ugasanga turacari mu dusabisho egoiste. Nivyo nsaba, nivyo nshaka kwiyumvamo, niyumvise ibintu bintraversa, nibi vision nshaka sohoke mvuga nti ndumu spirituel, je ndabona ibintu ndiko ndasenga. Ugasanga mu gisabisho ni wewe, ni je, uri muri moi egoiste. Ntuguruka gushike mu gisabisho cyaho kumenya yuko hariho un sujet yindi iri imbere yawe, umukama muri kumwe. Naho muri kumwe ukumva umenga we ntabyibona, wumva gusa ibiri muri wewe. Dusabe mu gisabisho cyacu twese biradushikira, kugira ngo igihe tugiye mu gisabisho turuhuke, twoye kwiremera twebwe nyene. Umukama tumusabe. Ego ntibyama bimeze gutya iminsi yose, mugabo rimwe rimwe ari igihe aducishirizamo, ukumva umenga wamubonye, ugasohoka wumva wuzuye akanyamuneza kenshi, ugasohoka wumva wuzuye amahoro. Nubwo utazobona ubwo buninahazwa, mugabo ibimenyetso by'ubuninahazwa bwiwe ubigabane mu gisabisho, ukumva kuvuye uruhutse, kuko warekuriye ubuzima bwawe mu minwe yiwe. Ukagira uti sinje ari je nironderera iby'iwanje, ndashaka kumva ubuninahazwa bwawe. Kumwe kwa muririmbyi mu kavideo muhanahana rwose, jewe kare mu kuzuza telefone yanje ngo ndakubone Mana, ndakubone, ndakubone. Usaba umukama kandi kumubona ntibivuga yuko umenga ni inyishu z'ibibazo binabiri y'ucuronka, oya, mugabo kumva yuko uremye, uzwi n'Imana, kutariko urabaho nko kwipigu, mugabo ufise uri kuraja, hariho buninahazwa bukurindiriye, ukabuteramira mu kugwana ngo ugume ku nzira y'umukama. Ntivyama byoroshe, ariko tubisabe iyo ngabirano yo guhura na Yezu mu gisabisho, niho tuba natwe twaduze ku musozi. Naho tutobona uyo mwakaka, ariko tuwumve muri twebwe, twumve ingene uducyoroye, udukuyemwo inyosha mbi zatururumbamwo, udukuyemwo ibintu vyariko biraduhungabanya, tukumva ko tworema tugashingira ku ijambo ryiwe tudahungabana. Amen.